bantu b'Imana aho muherereye ku mpande zine z'isi, reka turamukanye mu izina rya Yesu. Amen. Turi ku cigwa ca kane k'uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 24 Gitugutu mu mwaka w'2019. Umutwe w'iki cigwa uravuga ngo gukora igikorwa gihambaye. Ariko rero mudukundire tubanze tubidondore. Jewe tuvugana ni Pastor Denis Shimirimana. Nanje Akimana Eveline. Nanje nitwa niyo nkuru Epipode. Murakoze cyane. Imbere rero yuko dutangura ikigwa nyezina dushikirirwa na mushiki wacu Eveline, mudukundiye dusabe Epipode maze adushire mu biganza by'Imana. Dusenge. Shimwa mwami Imana, wewe uhambaye kandi umukiza wacu nuhabwa icubahiro. Amen. Tugiye kwigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya. Ndakwinginze ngo mpwemu yera azabane natwe, adutahuze ibanga ry'agakiza riri muri kino cigwa mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane kandi nongere ndamutse mwebwe muriko muradukurikirana. Icigwa nkuko babivuze ni kuwa gatanu genekerezo rya 24 Gitugutu 2019, aho batubwira ngo gukora igikorwa gihambaye. Wewe kwiyumvira ati mbega igikorwa gihambaye ni kihe? Igikorwa gihambaye ni ubu buzima mbamwo, nkagenda nkarondera rasyo, nkaronka nkazanira umuryango. Wundi akiyumvira ati jewe igikorwa canje gihambaye nuko mpera kuwa mbere nkageza ku wundi ntonda ku ishure canke ntonda ku kazi, ukumva kumenga ico nico gikorwa gihambaye mu buzima bwawe. Ariko Nehemiya nawe arafise ikindi gikorwa kidasanzwe yise ko gihambaye, kandi koko ni gikorwa gihambaye. Nehemiya turamuzi mu buzima bwiwe bwa kahise ari umukezi ibwami. Ico gikorwa yarakibayemo kandi batwereka ko yarasi ikibanza gihambaye ibwami, ariko ico gikorwa mu buzima bwiwe ntiyigeze acita ko gihambaye. Nehemiya bitewe nuko nawe yari uwo mu muryango w'Abalewi, nukuvuga yari umuhanuzi wabo, ariko nico ntiyigeze acita ko ari igikorwa gihambaye, yabona ko ari bisanzwe. Ariko hari igikorwa kidasanzwe tuza gusanga muri Nehemiya igice ca 6 usomye umurongo wa 3. Yaravuze ngo asome kugira ngo abatwumviriza bakurikirane bumve neza ico gikorwa Nehemiya yavuze ko ari gihambaye icarico. Ego Nehemiya igice ca 6 ku murongo wa 3 haravuga ngo maze mbatuma kw'intumwa muti ariko arakora igikorwa gihambaye ntashobora kuza, muti ntiyota igikorwa ngo gihagarare ngo amanuke abasange iyo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Turabona Nehemiya n'ihanga ryiwe canke se ubwoko bwiwe bw'Abayuda bamaze gutangura igikorwa co kubaka, n'ubundi bamwe bababurabuza. Twarababonye ba Sanibalati, Tobiya na Geshemu barushirijeho n'ubundi kuguma bababurabuza. Bari bamaze kubona yuko umwami yabarekuriye, noneho bidasubirwamwo uruhusha rudasanzwe rwo kubaka. Baravuga ati none turabigira gute? Ubu ntabwo dusubira kwandika ya makete y'ibwami, umwami yarabahaye uruhusha. Baravuga ati ubu rero baca bahindura imikenyuro, novuga bahindura inzira bahora bacamwo zo kubaburabuza. Baca batangura kwandikira icete Nehemiya, bamwandikira ti wewe twarumvise yuko ushaka kwiyimika, ushaka kwigira umwami, nyabuna ngwino tuvugane. Nehemiya aravuga ati sinza. Basubira n'ubundi barungika ikindi cete, aravuga ati sinza kuko ndi ku gikorwa gihambaye. Ico Nehemiya yise igikorwa gihambaye ni kubaka ingoro y'Uhoraho. Turumva ko ari igikorwa kidasanzwe. Noneho aba bantu tugerageje kuraba ntabwo kwari urukundo, ntabwo bipfuza ko bavugana koko ibijanye n'iki gikorwa, oya nyabuna, ahubwo bashaka
gutuma ko Nehemiya ngo agende mw'ico kiyaya c'Ono maze bace bamufatirayo bamwice nibamwica Abisirayeli bose bakabona ko umuyobozi wabo bamaze kumwica bazoce badendebukirwa maze bahagarika igikorwa maze Nehemiya kuko yasayandi maso arabisha y'impwemu yari afise ubundi bubasha buri muri we bwamuhishurira amabanga atahura neza ko aba bagabo atamigabo myiza bamufiseko ahubwo bagomba kumugirira nabi abishura ati ntabwo shobora guhagarika igikorwa c'Imana ngo ndabitabe kuko ari igikorwa gihambaye maze bakomeza kubaka Imana yacu ihabwa icubahiro. Aha noneho bamaze kubona uyu Tobiya batwereka yuko yari yaragiraniye ubucuti n'Abisirayeli bama bamushira amakuru dufashe udusomere umurongo wa 18 gatandatu usoma umurongo wa 18 na 19 muri Nehemiya hera 17 Nehemiya gatandatu uhere 17 18 na 19 dusome mu izina rya Yesu. Amen. Kandi muri iyo minsi abakuru b'Ubuyuda na Tobiya bandikiranira ivyete vyinshi kandi benshi bo mu Bayuda bari bafitaniye amasezerano nawe kuko yari umukwe wa Shekaniya mwene Ara kandi umuhungu wiwe Yohanani yari afise umukobwa wa Meshuramu mwene Berekiya kandi bama bambwira ibyiza kuri we bakongera bakamubwira amajambo yanje. Tobiya nawe akandungikira ivyete byo kuntera ubwoba. Imana yacu itubabarire cyane. Noneho barabonye yuko ku ruhande rwabo naho bitagikunze aba bagabo burya bari baramaramaje mu mitima yabo yuko bategerezwa guhagarika iki gikorwa byanse bikunze. Barabonye ko mu ruhande rwabo byanse noneho bagiye hagati mwihanga naryo kuko yari yarabaye umukwe wabo nabo n'umuhungu wabo nabo akwa umugeni mu Bisirayeli bica bituma noneho bagiraniye ubucuti baba umuryango bamaze kugiranira ubucuti urumva bamushira amakuru Nehemiya yavuze ibi Nehemiya ariko akora ibi noneho bakaza bakiyeza kuri Nehemiya ngo burya Tobiya ngo n'umuntu mwiza ngo arafatanije natwe agomba kudutera intege. Nehemiya nawe akabona ko atari impwemu ivuye ku Mana akabyanka noneho bakagaruka n'ubundi bakabwira Nehemiya amajambo yavuye kuri Tobiya. Tobiya nawe ngo akamaza abwira amajambo y'iterabwoba Nehemiya byaciye bituma afata uwiyise umuhanuzi canke se uwabaye umuhemu mwihanga ry'Abayuda yitwa Shemaya aramubwira ati ngo rero jewe naronse amakuru yuko Tobiya ari buze kukwica abansi bari buze kukwica ngwino tugende twiyugaranire mu rusengero tumare yiri joro maze nibaza baze kukubura. Nehemiya aravuga ati jewe sinshobora guhunga umuntu. Amen. Amen. Sinshobora guhunga umuntu kandi sinshobora gukora icuvuze ngo nze guhungira mu ngoro y'Imana. Arabyanka maze abona ijoro rirakeye ata muntu amurondeye byerekana yuko ijwi ritari rivuye ku Mana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ni koko natwe mu gikorwa runaka mw'inzira y'umusaraba turiko turacamwo turashobora guhura n'abatugwanya mu buryo bunaburiya mbere bakaza bavuga yuko Imana yabatumye. Nyabuna dukwiye guhanga amaso mw'ijuru tukama twisunga amasezerano twahawe n'umukiza kugira ngo bidutere kubandanya. Imana ibahezagire mwese mu izina rya Yesu. Amen. Ego Imana ni nziza umwanya wose kandi Imana ni nziza. Amen. Iki cigwa kirahambaye cyane kuko ubwo abandi duha agaciro ibintu runaka turabonye yuko ikintu ca mbere umuntu akwiye kugira nyambere mu buzima bwiwe akabona yuko gihambaye gusumba ibindi bintu byose ni igikorwa c'Imana. Amen. Ni igikorwa c'Imana kuko Nehemiya kuba yarigeze gukora ibwami akaba umuntu w'umukozi hariya hantu ntibyatumye avyitwa yuko ari igikorwa gihambaye nubwo yakora mu bantu bahambaye. Hanyuma kandi Nehemiya kuba yari umwe wo mu Bayuda bavugishwa n'Imana ntiyigeze
abisuzugura abigereranya n'ico ko yabonye igikorwa cya mbere gihambaye ni kuba umuntu w'Imana kuba umuntu w'Imana rero kandi mu bihe nk'ibi bitari byoroshe aho yari akikijwe n'igitigiri nyamwinshi c'abamugwanya badashaka yuko atera imbere mu gikorwa cyo kubaka inyubakwa ingoro ya Yerusalemu y'Imana wewe yashize amanga arumva ati mu by'ukuri iki gikorwa kirahambaye si canje ahubwo n'icuhoraho rero natwe turakwiye guha agaciro cyane igikorwa c'Imana gusumba ibindi ivyo ari byo byose ubwa mbere na mbere rero hatangure Imana mu bikorwa byacu bya misi yose. Amen. Murakoze. Ikindi kintu tubona gihambaye muri kino cigwa cyantangaje gose. Uno munsi turumva imigambi y'abantu babagizi ba nabi bashobora kugirira imigambi y'ibanga umuntu ugira bamwice bamuhora amahirwe yifitiye bamuhora igikorwa ariko arakora ariko kumbe naje gutangara nsanze ibintu byatanguye kera kuko urabona aba bagabo bari baragerageje kuburabuza mu buryo bwose bushoboka Nehemiya ngo ntakore bamaze kubona inzira zose byaranse baciye bapanga umugambi bamuhamagara ngo bahurire ngo mu kiyaya bita Ono hano batubwiye yuko aho karere ngo karimwe abantu babansi benshi byumvikana yuko bari umugambi wo kumwicira hariya bamuzimanganye mu ibanga abisire bibazo yo yagiye bigume ibi rero biragaragara yuko imigambi y'umwansi yamyeho kandi ubwo bubisha nuno munsi burabaho nicyo gituma umuntu akwiye kubaho iyo ari mu gihugu cy'Imana amenye yuko abansi ari benshi iyo yipfuza iterambere n'ishaka ry'ivy'Imana amenye ko bazomugwanya ari benshi bamwe bazova mu nzu yiwe abandi bave mu muryango wiwe bikorwe mu ibanga no kumugaragaro mugabo icyo akwiye gushira ku mutima nuko Imana izomuzigamira muri icyo gihugu gihambaye ariko arakora. Amen. Ego. Akandi kantu gatoya no kongerako turabe uku kuntu bagiye gushingirana hagati yabo n'abanyamahanga byaciye bikwega birema ikintu kidasanzwe mbere bica bituma bamena amabanga bazana n'ibindi bakuye hanze bitagira ikimazi bica intege igikorwa c'Imana rero mu gihe cyose turiko turagira ubucuti twiyunga nk'abo tutizera kumwe byama bikoma mu nkokora igikorwa c'Imana niyo mpamvu umuntu wese yarakwiye kubizibukira Imana yacu ihabwa icubahiro. Yego nogeye ku ico ciyumviro nyene uvuze mu by'ukuri turakwiye kumva yuko atari byiza kwifatanya n'abatizera cyane kuko iyo tubagize abagenzi atari mu ntumbero yo kubabwira inkuru nziza itanga ibyizigiro ku buzima bwa kazoza twebwe twiteze muri Yesu Kristo usanga kenshi ingeso zabo mbi zatureheje rero ni kwiyubara sukubanka ahubwo ni kugendana nabo twinengesera cyane kugira ngo ntidusange twatwawe n'ingeso zabo mbi ahubwo twebwe ingeso zacu nziza aba arizo zibakwegera kuri Kristo Yesu. Amen. Ego dusenga Imana. Uragororotse nyaguhora ku ngoma reka tugushime kuba tugiriwe ibakwe nawe maze ukemera yuko amajambo nkaya ahambaye y'igiciro mwami aca mu kanwa kacu kandi akubaka imibiri yacu hamwe n'abayumvise bose izina ryawe n'iryubahwe none kibirengeye kizima duhe kugira nyambere muri byose na hose cyane amaso yacu yerekeza iwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.